Kaze kuri mwese nanone mutwumviriza kuri no monesha kure yacu ya Burundi News TV mbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta kandi agezweho agaruka ku mutekano politique diplomasi n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze mwese mu makuru agezweho muri uno mwanya. Turi kwa kane kwigenekerezo rya kabiri kwezi kwa mbere 2025. Ndabifuriza kumererwa neza mwese. Dore ingingo nkuru tugiye kugarukaho kuri mwese mubasha kutwumviriza. Mu gihugu cy'u Burundi harakomeje kuvugwa intambara ndetse n'icuka cubi mu mitegurire y'amatora yimirijwe mu Burundi. Mu misi iheze rero nibwo by'umwariko hatangajwe ko hateguwe ndetse hanashyizweho urunani Burundi bwa bose by'umwariko ndetse ruza kwemezwa n'umushikiranganje Martin Niteretse. Uyu yaranditse ndetse anavuga yuko rero by'umwariko yabonye ubutumwa rero canga ikete rero by'umwariko yerekana by'umwariko ko hotangwe uburundi urunani Burundi bwa bose kugira ngo bazociro barahiganwa mu matora yimirijwe nga mu Burundi bazace by'umwariko barahangana n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Amakuru yihuta komeza kugenda atugeraho rero by'umwariko ashimangira ko by'umwariko nyuma yuko umushinga amateka honorable Kizigenza agatorwasa nawe atangaje ko by'umwariko azokwitoza mu matora yimirijwe mu Burundi ndetse akazitoza biraciye muri ugo runani Burundi bwa bose. Ugo runani by'umwariko rwaciye by'umwariko rurasibwa by'umwariko ko bazoca baritoza mu matora yimirijwe mu Burundi. Ibibaye mu nyuma y'ikiganiro ndetse n'amajambo yatangajwe na honorable agatorwasa by'umwariko agashimangira ko yiteguye kuzohangana na CNDD-FDD ndetse akagaragaza ko yiteguye kuzokora byose bishoboka akazotsinda amatora cane cane ayimirijwe nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi harimwo ay'umukuru w'igihugu. Icakora icyo gihe yarashimangiye ko bakomeza kugenda bararonka amatelefone ku barongozi b'ubwo runani bashimangira yuko baronka amatelefone abamenyesha yuko mu gihe honorable agatogwasa atozokugwa muri ubwo runani batazemererwa by'umwariko muri aya matora. Ibyo nibyo byamaze kugenda birashigwa ahabona. Honorable agatogwasa ari mu bitoroshe ari mu bitamworoheye ariko aho ashobora gutabwa no mu mvuto kuko amakuru yama aradushikira cange agashyirwa mu minwa y'inyamiramabi. Bimwe biravuga yuko rero urugo rwiye rwamaze kugendera gotwa by'umwariko n'abasirikare ndetse n'igipolisi c'u Burundi mu rwego kugira ngo bakomeze kumuza gukora ibishoboka byose kugira ngo abashe kuba yo kwitoza mu matora yimirijwe ngaha mu Burundi. Ibi kandi by'umwariko ibi bikomeje kugenda biraba mu Burundi birakomeza kugenda biratera by'umwariko umutima uhagaze abanyagihugu aho benshi bavuga yuko aya matora agiye gutangura mu Burundi ashobora kuzokwegera by'umwariko izindi njyane ziremere cyane mu nyuma yuko CNDD-FDD ikomeza gushaka kwikubira ubutegetsi aho ishaka kugaragaza ko by'umwariko itohiganwa n'abandi bantu bata naho barayirusha ingufu cange imbaraga muri rusange. Ibibaye kandi mu gihe by'umwariko abanyagihugu benshi bakomeza kugenda baragaragaza ko batakarije icyizere CNDD-FDD bakaba bagaragaza ko by'umwariko biteguye kuzokora mu bundi buryo bushoboka cyangwa kuzokora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo by'umwariko abanyagihugu babashe kuba bohindurirwa ubutegetsi. Hari bamwe rero bavuga ko CNDD-FDD imaze imyaka iharugwa muri 25 ariko tagishasha irahindura mu Burundi ari ikimenyetso cy'uko batakongera gukomeza kwigirira icyizere. Nyamara Everson Ndayishimiye n'abandi barongozi bakuru b'igihugu babarizwa mu mugambwe CNDD-FDD bari bashaka kurekura ubutegetsi. Ikaze by'umwariko turabira hamwe ibigendanye by'umwariko n'ingwano by'umwariko mu bijejwe no gutegura amatora yimirijwe nga mu Burundi aho benshi batajya umunwa mu kugaragaza ko by'umwariko honorable agatogwasa ashobora kuza kugirirwa nabi akaba yogandagurwa kuko byagenze ku bandi twagiye turaba ariko kandi akaba ashobora no kuba yotabwa mu mvuto kuko byoma bigaragara. Ibi kandi turabihuza n'icyegeranyo kimaze gushigwa ahabona kwigenekerezo ya 2021 by'umwariko ukwezi k'umunani 2024 nibwo by'umwariko hasotse icegeranyo by'umwariko cy'umuryango mpuzamakungu uranira agateka kazina muntu uzwi ku izina rya Amnesty International waje kwagiriza Burundi gukomeza by'umwariko kugerageza kugandagura ndetse by'umwariko no gupfungira ubusa cyane cyane abiganjemo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Everson Ndayishimiye. Icyakora by'umwariko kugeza ubu ngubu uyu muryango ngiye gushira habona icyegeranyo
kandi iki cyegeranyo kikaba kije muri uno mwaka mu gihe by'umwihariko bariko barategura amatora yimirijwe nga mu Burundi muri uyu mwaka twagezemo 2025. Kaze kuri mwese mutwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye, twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza cane. Ndabahaye ikaze mwese rero abatwumviriza by'umwihariko bari mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye. Ndabahereje ikaze abanywanyi b'ibiganiro byacu kandi batwumviriza bari mu bice bigiye bitandukanye mu karere k'ibiyaga binini ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose. Mwese ndabahaye ikaze. Niba ari ubwa mbere ushitse ngaha kuri Burundi News TV, imbonesha kure ya channel yanyu Burundi News TV nyene, byo ndakwanditse sabone kugira ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubundi by'umwihariko utange igitekerezo, ukande like ndetse unabyonde ko ijya gatara kamenyetswe kameze nk'inzogera kugira bace barakumenyesha ko dushizeho ikiganiro gisha. Kaze kuri mwese rero by'umwihariko dutangure by'umwihariko amakuru n'ibiganiro byacu by'umwihariko tuyatangurire nga mu Burundi. Birasa naho ari indi ngwani ntambara nshasha igiye gutangura, benshi batajya umunwa mu kugaragaza ko ari injyane zishobora kuza kwaduka ndetse zikazishobora kuzokwegera Uburundi ibihe bidasanzwe. Mu mwaka wa 2015 hari abarundi bamwe na bamwe bagiye biyamiriza ikiringo ca gatatu cyo muri Petero Nkurunziza, ivyatumye by'umwihariko benshi bahatakariza ubuzima mu kwiyamiriza icyo kiringo, abandi bakomeza kugenda bashimangira ndetse berekana neza yuko by'umwihariko bakomeje kugenda bagaragaza ndetse banerekana neza yuko by'umwihariko ibyo yarariko arakora ari ibintu bitari byiza cane. Benshi baratakarije ubuzima, abandi baragiye barafungwa, abandi bakomeza kugenda barahura n'ibibazo bitandukanye. Birasa naho rero by'umwihariko abanyagihugu benshi b'u Burundi ubwo bomenyaga yuko amatora yabaye muri 2020 by'umwihariko Honorable Agatogwasa ari we yatsinze amatora, ubu ngo barasa nabarakaye cyane ku buryo rero bakomeje kugenda bagaragaza ko ari bo bari biteguriye neza by'umwihariko kuba bozohereza amajwi yabo matora yimirijwe mu Burundi. Mu nyuma y'iko amatora akomeje kugenda arategurwa rero by'umwihariko imigambwe imwe n'imwe irimo nka Sawanya, Frodebu, Yiprona ndetse n'indi gitandukanye yishyize hamwe igakora urunani Burundi bwa bose kugira ngo bace by'umwihariko baragerageza kuzohangana na CNDD-FDD, ariko kandi hakaza kuza haraboneka izindi mpamvu zimwe na zimwe zagiye zirakumira Honorable Agatogwasa mu nyuma y'iko bamwambuye umugambwe wiwe wari ukomakomeye cyane nga mu Burundi. Urunani Burundi bwa bose barafashe ingingo y'uko bose bagomba gufatikanya bakaba bomushira muri ugo runani. Mu misi yeze rero nibwo twarabahaye agakuru keza kavugaga yuko iyi ncabwenge by'umwihariko kizigenza Honorable Agatogwasa yaramaze kugaragaza neza yuko yiteguriye neza amatora ndetse azoca yitoreza icyo kibanza cy'umukuru w'igihugu, ndetse n'abandi bamushyigikiye bakazoca baritoreza muri shinga amateka na nkenguruza amateka ndetse n'abagenama ba komine n'ab'imitumba. Namajambo by'umwihariko atarigeze ashimisha abo ku ruhande by'umwihariko cyane cyane abo ku ruhande by'umwihariko rwa CNDD-FDD, mu nyuma y'uko yarengezeho n'akajambo akavuga ngo barajya hehe babandi bamutegaga imisi, bamwe bavugaga ngo ntazoca yitoza. Byarababaje by'umwihariko nubwo rero by'umwihariko mwikete yasowe n'umushikiranganje Martin Teretse yari yashimangiye ko by'umwihariko yamaze kwakira urunani Burundi bwa bose, ndetse akanavuga yuko gwemewe. Ubu amakuru dufise nuko rero by'umwihariko urunani Burundi bwa bose rwamaze gukurwa ku rutonde na Sini umugujejwe gutegura amatora mu Burundi, kube akabakuwe ku rutonde mu nyuma yo kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi baba barasabwe yuko uyo Honorable Agatogwasa yozokugwa muri ugo runani, ariko bigaca bavyanga. Hari bamwe batarya umunwa mu kugaragaza ko impamvu nyamukuru ari Honorable Agatogwasa. Ibi kandi bikavugwa ko n'urugo rwiwe rwamaze kugenda ruragotwa n'abasoda ndetse n'igipolisi mu rwego kugira ngo bamuhereze gasopo ya nyuma yuko adashobora kuzahirahira yitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Uyu Honorable Agatogwasa biravuga ko ari mu bihe bidasanzwe ashobora kuba yogandagurwa cyangwa se agaca yagirirwa nabi. Mu nyuma y'uko rero by'umwihariko hakozwe by'umwihariko amagendereza agashimangira yuko rero by'umwihariko nawe muri CNDD-FDD bizeye kuzotora kizigenza Honorable Agatogwasa.
Ibi kandi bibaye mu gihe ishiramwe mpuzamakungu riharanira agateka kazina muntu ku isi Amnesty International ryagiriza Perezida Evariste Ndayishimiye ko nyuma y'imyaka 4 amaze ku burongozi bw'igihugu yagumye rero aburabuza abaharanira agateka kazina muntu n'abamenyesha makuru ndetse n'abandi batavuga rumwe canke badahuje ivyumviro vya politike mu Burundi. Mu cegeranyo iryo shiramwe rero ryamaze kugenda rirasohora by'umwariko ryise Uburundi by'umwariko imvugo itandukanye n'ingiro ituratuzwa ry'amashirahamwe ataho by'umwariko yegamiye muri politike rirabandanya by'umwariko ku ntwaro ya Evariste Ndayishimiye cirerekana kw'idonido by'umwariko ingene abari mu mashirahamwe ataho yegamiye mu Burundi baburabujwe muri iyi myaka 4 iheze Evariste Ndayishimiye ari ku butegetsi. Aha kiyongeraho kandi by'umwariko gutera ubwoba ndetse no gufungira ubusa bamwe rero mu banyepolitike bamwe na bamwe batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Iryo shiramwe riragira riti mu myaka 4 Perezida Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi by'umwariko abaranira agateka kazina muntu abamenyesha makuru n'abatavuga rumwe nawe by'umwariko muri politike babandanya guterwa ubwoba gukubagurwa guhagarikwa ndetse no gufungwa hadakurikijwe amategeko ndetse no gucibwa imanza z'akarenganyo. By'umwariko kiranerekana n'ingene ibintu byosubira mu buryo rero imbere mu gihe by'umwariko ni nyuma yuko hagiye gutangura amatora by'umwariko y'abashinga amateka agomba gutangura muri uyu mwaka wa 2025 twagezemo. Urongoye akarere k'ubuseruko n'ubumanuko bwa Afrika muri Amnesty International yitwa Tigere Chaktaha aragira ati ituratuzwa ry'amashirahamwe atabaho yegamiye muri politike rirabandanya ryaburijwe muri by'umwariko ikizere cy'impinduka zigaragara za leta kuri ayo mashirahamwe mu kuyugururira by'umwariko urubuga rwo kuganiriramwo ibibazo nkoramutima bijyanye rero n'agateka kazina muntu mu gihugu cy'u Burundi. Amnesty International kandi iravuga ko inyuma yaho ashikiye ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye yerekanye ibimenyetso byo gutezurira rero by'umwariko amashirahamwe atabaho yegamiye muri leta n'ibimenyesha makuru by'umwariko abaharanira agateka kazina muntu babiri n'abamenyesha makuru by'umwariko bari barafunzwe bazira akazi kabo bose bararekuwe mu mwaka wa mbere ashitse ku butegetsi. Icegeranyo cy'iryo shiramwe kandi kivuga ko uko kurekugwa kwahuriranye n'utwigoro two gusubiza hamwe rero by'umwariko n'amakungu cane ubumwe bwa Buraya eho ndetse n'ibihugu bigize iryo shirahamwe. Bamwe rero mu bihweza ibintu n'ibindi bari bizeye ko uko kurekugwa cari ikimenyetso cyo gusubiza kwiyemeza kubahiriza agateka kazina muntu nga mu Burundi. Muri ruhuhuma by'umwariko 2022 eho ndetse na leta y'u Burundi baramenyesheje ko rero abategetsi b'icyo gihugu biyemeje guteza imbere agateka kazina muntu cyo kimwe rero n'intwaro ibereye ndetse no kubahiriza amategeko. Ariko ico cegeranyo gisigura ko rero ikizere cose c'uko ibintu bigiye bihinduka by'umwariko camaze umwanya by'umwariko urumwe rumara nkuko urume rumara nkuko bizama bigaragara. BBC Gahuza by'umwariko dukesha inkuru yararondereye kumenya ico abategetsi b'u Burundi bavuga kuri icyo cyegeranyo by'umwariko iranabandikira kuri WhatsApp ariko ntacyo bigeze barishura. Abategetsi b'u Burundi barakunze kwiyamiriza ivyegeranyo by'amashirahamwe haranira agateka kazina muntu by'umwariko bibatunga urutoki ko rero bagahonyanga bavuga ko atashingiro bifise muri rusange. Amnesty International ivuga ko by'umwariko yavuganye n'abantu baharugwa muri 30 irihweza inyandiko zo mu bucamanza amakuru yavuzwe by'umwariko n'imenyesha makuru ndetse n'amajambo y'abategetsi n'amatangazo. Iryo shiramwe rivuga ko ryandikiye leta y'u Burundi kugira igire rero icye ivuze ko ariko gushika n'ubu ntacyo yari yatangaza nkuko byoma bigaragara cyangwa byoma biratangazwa. Naho by'umwariko abaharanira agateka kazina muntu n'abamenyesha makuru by'umwariko bari barahagaritswe na Perezida Evariste Ndayishimiye atarashika ku butegetsi bararekuwe abandi barasubiriye guhagarikwa hadakurikijwe amategeko. Aha by'umwariko ico cyegeranyo kigaruka ku mushingwamanza nk'ina by'umwariko yahagaritswe muri gitugutu by'umwariko 2020 uwahoze ari umushinga amateka Fabiane Banciryanino n'umumenyesha makuru Floriane Irangabiye yari yarahagaritswe by'umwariko muri myandagaro 2022 ubu bose bakaba bararekuwe muri rusange.
Amakuru akomeza kugenda avuga ko kandi nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi Evariste Ndayishimiye by'umwihariko yari yarafashwe nk'umwe mu bategetsi bagiye guca barahindura ibintu imbere mu Burundi, ariko gushika ubu none akaba ari umwe mu bategetsi bakomeje kugenda baratungwa agatoki, ndetse batari bakeya bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ndetse berekana neza yuko by'umwihariko amatora yimirijwe mu Burundi by'umwihariko akomeje kuba ikimenyetso cy'uko rero hashobora kwaduka indyane ziremereye cyane. Biravuga ko kandi hoba hariho n'umugambi wo kugandagura by'umwihariko uyu mutama by'umwihariko Honorable Agathon Rwasa, mu nyuma y'uko rero bafise ubwoba yuko ashobora kuzokoresha inzira zose nkakizigenza kugira ngo ace by'umwihariko yitoza mu matora yimirijwe nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira, akaba akomeza kugenda ashimangira ndetse yerekana neza yuko abanyagihugu benshi bashobora kuzirara mu mihanda by'umwihariko bakiyamiriza by'umwihariko ibiriko birakogwa n'umugwi ujejwe gutegura amatora nk'uko bikomeza kugenda bigaragara canke nk'uko bikomeza kugenda biradusumira. Amakuru yihuta yama aratugera aravuga yuko rero by'umwihariko Honorable Agathon Rwasa by'umwihariko nubwo bogerageje kuba by'umwihariko boja kumutegera ku rugo rwiwe atari ahari nk'uko byoma bigaragara, ndetse abatari bakeya bakaba bariko barashimangira ndetse bagaragaza neza yuko by'umwihariko ibi bishobora kuzokwegera by'umwihariko Burundi ibindi bihe bidasanzwe, bikaba bishobora kuzotuma bisanga n'ubundi mu bindi bihano bigiye bitandukanye nk'uko by'umwihariko bagiye bagirizwa ibindi bihano bigiye bitandukanye, bagiye barafatirwa by'umwihariko n'ibihugu bigiye bitandukanye ndetse n'imiryango mpuzamakungu nk'uko byoma bigaragara. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira rero by'umwihariko arateye impungenge abatari bakeya, ndetse ubu ngubu rwose benshi barashimangira yuko mu gihe Honorable Agathon Rwasa adashobora kwemererwa kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yimirijwe mu Burundi by'umwihariko bishobora kuzotuma abantu bahindura ibintu ndetse bakaba badashobora kuzongera kujya gutora. Murabyibuka neza ibyabaye ubwo hatanguraga ibikorwa byo kwiyandukuza by'umwihariko kuba kwije ibyangombwa bashobora kwinjira mu matora y'u Burundi, ariko by'umwihariko byaraje kugenda bigaragara neza yuko rero benshi banze by'umwihariko banze by'umwihariko kujya muri ayo matora nk'uko byoma bigaragara, banje kujya kwiyandukuza bagaragaza neza yuko n'undi amatora yamaze kugenda by'umwihariko aramaza kubona insinzi y'ababeneyo. Ni mu gihe kandi umushikiranganje w'intwaro yo hagati iterambere rusange n'umutekano Maritino Niteretse yarakoranyije by'umwihariko kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya mbere by'umwihariko igenekerezo rya mbere nyine ukwezi kwa mbere 2025 abarongoye abandi mu bisata bigiye bitandukanye bigize ubuzima n'amakomine yagutse ya Busoni ndetse na Kirundo mu ntumbero yo kurabira hamwe rero ibijyane n'imbona kazoza y'u Burundi bwifashe mu mwaka wa 2040 bakaba buteye imbere muri 2060. Mu ijambo ry'ikaze buramatari by'umwihariko w'intara ya Kirundo province Colonel Paul Vital Segasago yaramenyesheje ko umutekano wifashe neza mu ntara arongoye, kandi mbere ngo abenegihugu bose bari ku kivi c'iterambere, naho rero hari ibice rero bimwe na bimwe byibonekezamo rero abantu bagikora by'umwihariko urudandazwa rwo mu kinywabi rw'ubutare ibifungurwa by'ifumbire by'umwihariko y'ikizungu. Uyu by'umwihariko Segasago yarashikirije kandi by'umwihariko ko abenegihugu mu makomine ya Kirundo ndetse na Busoni bitabira ibikorwa byo kwiyandikisha kugira ngo bazaze bitaba amatora by'umwihariko ku rugero rw'ibice birenga gatorero 85%. Mu gihe hibonekeza urudandazwa rw'ibifungurwa rero umwavu n'ubutare hasitunzwe by'umwihariko hatisunzwe amategeko mu makomine yagutse ya Busoni ndetse na Kirundo, umushikiranganje by'umwihariko w'umutekano by'umwihariko Maritino Niteretse yarahamagariye abajejwe umutekano
kujya hamwe rero n'abajejwe intwaro bagahagarika mu maguru mashasha abo bose bafise rero agatima ko gukora urudandazwa ruciye kubiri n'amategeko, kuko rero ngo bari mu batuma rero by'umwihariko igihugu cibura amahera y'agaciro ndetse n'ibindi byankenegwa ku mwene gihugu nk'uko vyoma bigaragara. Umushikiranganje Martino Niteretse ahamagarira indongozi zose gusenyera umugozi umwe rero, gukundana ndetse no kodozanya kugira ngo zitunganirize neza aho zijejwe by'umwihariko. Ahamagarira kandi by'umwihariko abahuza gukora akazi kabo, bareke rero kwivanga mu manza z'ibyaha ndetse n'izindi zose zitaraba by'umwihariko, kuko rero by'umwihariko ngo bene izo manza ziba zifise abo rero zogenewe. Kugeza mu Burundi by'umwihariko biravuga ko by'umwihariko hari harakogwa amanama aremere cyane yo gutegura amatora yimirejwe mu Burundi ndetse no gukora ibishoboka byose kugira ngo bace by'umwihariko bararabira hamwe rero by'umwihariko ingene bashobora by'umwihariko guhangana n'ibibazo bya bamwe rero mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Bivuga ko CNDD-FDD by'umwihariko umugambwe umaze imyaka myinshi ku butegetsi ukomeje gukora iyo bwabaga kugira ngo urashe kurabira hamwe rero uburyo ushaka kuguma ku butegetsi, ariko kandi biravuga ko abanyagihugu nabo rero bataworoheye mu gihe benshi bakomeza kugenda barashinza Evariste Ndayishimiye kuba ari umutegetsi by'umwihariko ategekesha igitugu, akaba nta nicyo ariko arafasha abanyagihugu nk'uko byoma bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta kandi adafise ivumbi akomeza kugenda aratugeraho, akaba akomeza kugenda ashimangira ndetse akaba anerekana neza yuko ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi ibihe bidasanzwe by'umwihariko bishobora kuzoduka ndetse by'umwihariko bishobora kuzokwegera abanyagihugu by'umwihariko izindi mvururu canke imyivumbagatanyo ikomakomeye cane. Twerekeze ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera mu nyuma y'urugamba ruremere cyane rumaze imisi ruriko ruraba ngaha by'umwihariko muri icyo gihugu. Kurande rwa M23 baravuga ko by'umwihariko bakomeje gufata ingamba ziremere cyane zigendanye no kugarukana amahoro n'umutekano byanze bikunze. Baravuga ko biteguye kuzohangana n'ibishoboka byose kugira ngo babashe kumvisha President Tshisekedi yuko by'umwihariko akwiye by'umwihariko no kuva ku butegetsi. M23 biravuga ko ikomeje by'umwihariko gutahukana urutsindo ruremere cyane mu ngwano zimaze imisi zibonekeza ngaha muri Kongo. Icyakora by'umwihariko hari bamwe bagaragaza ko umugambi ukomeje kugenda ufatwa hagati ya President Tshisekedi ndetse na President Evariste Ndayishimiye by'umwihariko ushobora kuzahindura ibintu ku kibuga cy'imirwano, mu gihe bivugwa ko abasoda bose b'u Burundi bari bamaze imisi barakorera mu bice bigiye bitandukanye cyane cyane by'umwihariko mu gihugu ca Somalia bagiye gutangura kurungikwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ishobora kuzotuma ngaha by'umwihariko muri Kongo ingwano muri uyu mwaka wa 2025 ishobora kuzofata indi ntera, ishobora kuzatuma amamiliyaridi n'amamiliyaridi y'abanyagihugu ashobora kongera kuva mu ngo zabo. Mbashimire ko mubana nanyu makuru n'ibiganiro byacu mategura ndetse nkabagezaho dusubira mu masaha ari imbere.